rivuga ati ingene wosenga Imana ikagusubiza vuba. Mbega waba warumvise umuntu yidoga ati maze imyaka 2 canke maze umwaka ndiko ndasenga ariko ico ndiko ndasengera Imana ntiransubiza? Mbega nawe woba warasenze ukaba umaze umwaka canke ukwezi ico uriko urasengera Imana itarakigusubiza? Nyamba wipfuza kumenya ingene wosenga Imana ikagusubiza vuba, bana nanje muri ino video canke ubane nanje muri kino kiganiro, ndazi uraza kugenda utahura. Shalom shalom, mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Je tugiye kubana muri kino kiganiro, nditwa Steve Irakoze, ndabamenyesha yuko kuri no channel yanyu ariyo yacu tugiye guhacisha inyigisho uko bwije uko bukeye, zizogenda zikurikirana twigishanya kubijanye n'ubwami bw'ijuru canke n'urukundo rw'Imana. Rero no munsi nashimye yuko tuganira ku ijambo rikomeye cyane kandi ijambo ryo gufasha mu buzima. Ijambo rivuga ati ingene wosenga Imana ikagusubiza vuba. Mbega waba warumvise umuntu yidoga ati maze imyaka 2 canke maze umwaka ndiko ndasenga ariko ico ndiko ndasengera Imana ntiransubiza? Mbega nawe woba warasenze ukaba umaze umwaka canke ukwezi ico uriko urasengera Imana itarakigusubiza? Nyamba wipfuza kumenya ingene wosenga Imana ikagusubiza vuba, bana nanje muri ino video canke ubane nanje muri kino kiganiro, ndazi uraza kugenda utahura. Icambere no kubwira muri runo rutonde ngiye kuguhereza rw'ingene wosenga Imana ikagusubiza vuba, banza umenye Imana usenga iyariyo. Banza umenye Imana usenga iyariyo. Umaze kumenya Imana usenga, isengesho ryawe uraza kuronka ingene urihereza umurongo. Umaze kurihereza umurongo, Imana iraza kukumva guko numwizigirwa atwitwararitse uko bwije uko bukeye. Icya kabiri, senga ufitaniye ubusabane n'Imana. Sabana n'Imana, uzuzwa canke wuzure n'Imana. Kuzura canke gusabana ni gusaba imbabazi kuri ico cyose kitagenda neza imbere y'Imana. Imana irakuzi kandi nawe uriyizi kuruta uko je Steve noba ndakuzi. Senga usaba imbabazi. Uriyizi uko ufise ishavu, uriyizi ko ufise inzigo, uriyizi kubesha, uriyizi kutukana. Ivyo vyose ni vya bindi biza kugutandukanya n'ubugombe bw'Imana. Rero ugomba gusabana n'Imana, senga usaba imbabazi aho hose bitagenze neza kuva mu gatondo kugera ku mugoroba. Aho hose bitagenze neza muri sosiyete wagiriyemo. Uhejeje gusaba imbabazi, hari ijambo dusanga muri Yeremiya ikigabane cya 33 ku murongo wa 3. Hari ijambo rivuga ati mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibyo utari bwabone n'ivyikize. Umaze kumenya iryo jambo yuko ushobora guhamagara Imana, Imana ikakumva, bizogenda neza kandi Imana izokumva. Reka ndaguha urugero. Mose yasenga asaba Imana. Mose yasenga yinginga Imana kandi agasaba ibintu bikomeye cyane, ariko Imana yaramwishura kandi ikamuba hafi kandi ikamwishura vuba kandi bikagenda neza. Urugero woza gusoma Zaburi 145 uhereye ku murongo wa 18 kugera 19. Uraza kubona nusenga cyane ufise gusabana n'Imana yuko Imana izokumva iri mwijuru kandi ikaza kukugirira neza. Ikintu cya gatatu ni gusenga ufise ukwizera. Benshi ntibagira ukwizera, iyo basenga barakekeranya, ntibuzure mpwemu yera, ntibagira ukwizera. Rero iyo wasabanye n'Imana ugeze kuri no ntambwe ya gatatu, ugira ukwizera udakekeranya yuko Imana yaguhariye, imbabazi zayo zagutwikiriye, kandi igihe imbabazi zayo zikuriko nta rubanzi gucira. Igihe rero atarubanzi gucira, uri umwana wayo, yiteguriye kukugirira neza kandi yiteguriye kukugenderera.
rero iyo ufise ukwizera udakekeranya biza kugenda neza. Urifuza kugira ukwizera. Intambwe ya kane ni gusenga ubikuye mu mutima wawe, ukumva neza isengesho uriko urasenga yuko ririko rirava mu mutima. Ufise target cyangwa ufise igipimo watumbereje ko y'ivyo uriko urasengera, ugasenga ubikuye muri wewe nyene, ukumva yuko ufise indondoro cyangwa ufise ibyo ugomba kubwira Imana. Akarorero, Daniyeli nawe yarasenze afise intumbero abikuye mu mutima, kandi Imana yaramwumvise, kandi Imana yaramwishuye. Nawe rero utegerezwa gusenga ubikuye mu mutima, Imana izokwishura kandi izokugirira neza. Rero ibi bintu uko ari bine: icya mbere, kumenya Imana usenga cyangwa ugomba usabe, ugasenga ufise gusabana n'Imana, ugasenga ufise ukwizera, ugasenga ubikuye mu mutima. Izo ni intambwe zine zishobora kugufasha uno munsi gusenga Imana ikakwishura vuba, bitandukanye na cya gihe wasenga uko uvyiyumviriye. Uko wiyumviriye gusenga ukaba usenze utigeze usabana n'Imana. Bigerageza uno munsi ndazi biraza kugenda neza. Mbega woba wipfuza rero gukomezanya nanje ino nyigisho? Mbega hari aho uvuye, hari aho ushitse? Mbega urumva hari ico wungutse muri ino video cyangwa muri ino nyigisho? Nyamba hari ico wungutse, ndakwigize ntugende utagize subscribe, kugira ngo igice cya kabiri nicyasohoka uzoba uwa mbere uzokumva ino nyigisho, ndazi uzogenda ukura. Ndakwigize mu rukundo Imana idukunda, Imana iraguhezagira nukora ivyo ndagusavye. Rero reka mu majambo make dusabane n'Imana, tugira ico tuyisavye muri kano kanya, kugira ngo twaplike ivyo duhejeje kwigisha, twumve yuko Imana iri kumwe natwe. Urera Mana data, urahambaye, uragororotse, uri Imana y'urukundo, Imana wisakaye ubwiza n'urukundo n'imbabazi nyinshi. Turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye imbabazi n'urukundo vyawe. Data, ingene utwitwararika uko bwije uko bukeye, turabigushimiye. Rero ndakwigiza uduharire kandi utweze udutunganye. N'uwo ariko araba ino video umuharire umweze umutunganye, umutima wiwe uweze. Uhejeje kuweza rwose senga w'amahanga, muha ukwizera gushitse, yumva umutima wiwe afise ukwizera adakekeranya yuko ivyo agiye kugusaba vyose ubimukorera rwose. Abagwaye bakire, abafise ibibazo n'imitwaro ubahe gutabarwa no kwishurwa. Ahasigaye rwose ubwiza bwawe budukayanganire. Wese agiye kugira subscribe kugira ngo azoshishikare kumva zino nyigisho, muhezagire kandi umugirire neza. Ahasigaye amashimwe n'impundu n'icubahiro bihabwe wewe, ushishikare kutuzigama no kuduhezagira. Byose ndabisabye nizeye ko ubikoze mu izina ry'uwaducunga umwami wacu Yesu Kristo. Amen.